Coucou le monde, j'espère que mukomeye neza mwese, my god. So ni mwana wa Dakaneza canke Mokenzi. Welcome back muri Chit Chat with Mokenzi. So aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est pas que ça me tient à cœur ukundi mugabo ndayibayemo vraiment nibaza ko ndi pro muri yo because it's been 8 years ndabisubisa. So je pense que je suis la mieux placée pour parler de ça. So ndashaka tuvuge ku saku no kuri oui ni ku saku en général na vision abantu basanga bafise ku bantu nk'abatwebwe abantu bari ku marezo bakunda kwiyerekana ou c'est pas pour kwiyerekana. Après on est influenceur, je dis toujours que les influenceurs, un influenceur qui ne montre pas sa vie, ça n'a pas de sens parce qu'il est censé influencer abantu ku ma produit aya inclure mu buzima bwiwe. Si tu ne m'as jamais montré aho ukorera sport, tu ne pourras jamais m'influencer kuja ugirira sport aho hantu ngunda bashorere. Si tu ne m'as jamais influencé, si tu m'as jamais montré kunda kugendera kuri restaurant La Coupe par exemple, sinzohamenya ngo menye ngo ahantu ndahagiye kora mbona yanyafluenceje kwa haje. So obviously les gens n'ont jamais compris que montrer sa vie c'est une manière, ça fait partie de la vie d'influence au fait, parce qu'on influence les gens mais le toyem. Anyway, c'était pas ça le sujet, mais ça me tient à cœur et Jeng Chagwa garani ni kusa. So aujourd'hui fise umutumire w'umugenzi wanje ngira ndabereke sinza kumupresenta bambe à sa place. So Kazwa TV. Madame, bonsoir tout le monde. Nitwa Kim Nana, numu makeup artist. Ndakorera ku marezo cyane kubera ko akazi kanje voilà karabinyobrija hama ndumugenzi wa Mona. Yego. Hanyuma usanga naje we mu buzima busanzwe nagumye ndamwerekana akaba tusi n'undi mugenzi wacu yitwa Chloé ou ma influenceuse. Ça veut dire que naho towishaka tu vas te retrouver sur la toile. Anyway, so first of all, avant de commencer vidéo c'est turi ahantu aheza cyane yitwa kuri Le Flamboyant, araka jardin keza nuko mudashoka abona ko ari mwijoro, but ni muri Rohero and it's nice parce que biryani itesa ni chicken biryani. How do you chicken biryani? Okay, yeah, you know. Shit, hanyuma tuko turanywa how do you call this like café au lait. Ni wanyigishije kunywa ivyayi Kim parce que jewe je l'ai influencé. Et voilà, et ibintu by'abazungu je ntavyo menyereye like tu vois les histoires des chaque vyayi mehiri wala gumvura soya. So Kim Nana, first of all, j'aimerais lui demander parce que je pense quand même que c'est évident, on va pas se mentir. Le moment, voilà Vougua avant, je pense. Mais le jour où tu as commencé à traîner avec nous, je pense que ça la 12 gusumba. Jewe. Mve. Naravugwa bisanzwe nyene genre police abantu benshi ntibari banzi kwa. Avyo me ntango gutsira n'abakobwa babiri, uyu na Chloé. Nshirana ngo bagiye kunyakira sinzi ivyo bagiye kubugurisha. Oh yeah, seriously. Je pense que je me sens mal à chaque fois que haje umuntu tugamenyerana ugasanga tuko turapostana parce que ibintu bano bose bamvuga ko bamvanta parce qu'ils n'ont même pas de preuves anyway. Bichavdi fait à courir au monde et ça me fait mal vraiment. So comment tu le vis? Chérie, tu n'as pas à te sentir mal. OK? Parce que bon, avant toi, voilà, Vuga, c'était toi. Yama vite, tu l'as dit. So, avant toi, baramvuga kuko isaku zirahari mu Burundi. Franchement, on dirait nta yindi occupation dufise mu buzima bwacu ni ukuvuga abantu, je sais pas, il faut que turondera akazi dukora kugira ngo tumwe like esprit zacu tuye kuza turivanga mu bintu. Donc bamwe bivanga mu buzima bwanje avec abantu visibilité bampaye kuko naragize visibilité nini kubera bafise basanzwe bafise influence nini vyaciye biba too much, but ndumuntu emotionnellement hari ibintu byinshi bitankorako ibintu by'insaku surtout nzi ko ariko arambeshera like nta kintu nakimwe binkorako. Yeah. D'abord j'aimerais d'abord kuba du moment like pour une fois tu la télévision on va en parler anyway.
J'aimerais dire que j'ai vraiment été choquée. J'ai vraiment été choquée parce que Ouyougne, je la connais depuis 2018. Mais le fait qu'on soit très proches, derrière les Zanzibar, on a fait un girls trip à Zanzibar. Et trois la Gavane, actually. And mon girls trip là, du coup, on a pendant toute une semaine. Trois les Zanzibar, tu as Dar es Salaam après. Quoi, toute une semaine avec une personne, où il y a un chumba qui me sanga mwa créa malia ya de mutari mon fils. So, via il est choqué parce qu'on dit que like on est revenu et même quand on était là-bas chez les, on a commencé à entendre des rumeurs et qui disaient que merci. On a commencé à entendre des rumeurs qui disaient que apparemment batangiba vuga first of all, c'est du coup yuka aba bakobwa abagabo bagiye kubajya parce que obviously they cannot pay a trip to Zanzibar themselves. Nashaka kwirira un voyage à Zanzibar. Et après bahejeje muri ivyo barabona que genre nta bagabo twajanye à moment parce que moi je snappais et tout et je snappais et ils voyaient bien que turara mu chumba kimwe, tu vois, c'était une très grande chambre très grande chambre avec 4 lits et genre bah dis t'as ma chambre familiale, tu vois. Donc quand t'as une famille que tu veux, tu vois, tu fais ensemble. Hama babonye ati elle stop obviously bajya ahantu hamwe, ils ont dit non ntibajyanye n'abagabo bagiye gusanga y'abagabo. Tu vois, donc après bagiye gusanga y'abagabo c'était donc ça veut dire elles ont une chambre vu que bagize, mais ça doit être un même groupe d'hommes bari kumwe kujya nyene kwa bakobwa bari kumwe et donc baraja kubajonya après maman barabona ati non aba bakobwa iyo basohotse no mu activity n'abari muri dîner ahantu hamwe n'abagabo. Ils sont même allés jusqu'à dire que on était des lesbiennes, qu'on est partis ensemble parce qu'on est ensemble. ngo nibaho ngo bakobwa ngo bane bose ngo bagenda ngo muri trip ngo bagenda ahantu hamwe ngo ata muhungu arimwo, genre c'est pas normal. Donc twari en couple, hariho babiri bari en couple hajya ou bien peut-être on était les 4 pour faire des folies, j'en sais rien moi. Mais le truc c'est que dans ma tête je me disais mais abarundi bari tellement inyuma muri mwiterambere que batazi what a girl's trip mean or a boy's trip. Genre les gens que bashobora guprépara pendant des mois en voyage bakagenda ahantu bagiye kuryoherwa babiteguye. Et je me disais ubukene bw'abarundi butumbereye genre je me disais mais les Burundais barakenye au point que bibaza que Zanzibar, vous savez que c'est en Tanzanie. Et murarondera itike y'indege amayeri gugwa abasha murarondera itike y'indege amayeri gugwa, mais c'est juste là-bas, c'est pas cher. Genre je me disais mais baba babibonagira ku mateleviziyo wumva ari ibintu vya hatari bidakunda ko umuntu yo kwipeya. Genre je me disais mais c'est il faut igitwengeje le problème je ikintu cyahora kintangaza like okay mwage muravuga ibintu nk'ivyo byose bikintu biki but muri twese twagiye mu voyage twese dufite ubuzi turakora kandi le voyage oui ravye neza uravye itike y'indege le séjour si samahera umuntu adashaka kwepanya babwire ryari twa planifier le voyage. Igihe voyage twari kuva muri janvier twagiye muri juin pour l'anniversaire yanje. Yes, so on avait un groupe depuis janvier 2023. Sinzi rero iyo abantu bibaza ko iyo tuko turakora amahera iyo ndiko ndakora kuvuga mu gatondo ndiko ndamakiya ahantu genre toute la journée umunsi wose sinzi iyo bibaza ko amahera ndatwara. Je sais pas. Et moi je sais pas iyo muko murabona umuntu akora ama concert akora ama pub et tout, je ne sais pas amahera mwibaza ko abantu bahembwa. Je sais pas amahera mwibaza ko duhembwa. Peut-être vous avez une idée. Jenny baza yuko peut-être. Attends baza chérie Jenny baza yuko bibaza ko ugenda muri concert juste kira bakubone maybe. Non, pour amuser. Oui, change di bazi peut-être le cachet y'umuntu à part le cachet ama pub ukora pendant 6 mois c'est ama contrat gatatu. En fait nibaza ko bibaza peut-être non mais après barashaka kwa bibaza ati la fille baramuha 100,000 agasha post umuntu peut-être baramuha 200,000 baramuha 300,000 baramuha 500,000 peut-être ivyo bibaza et puis ils se disent peut-être amarangira barafise un prix abantu basanzwe baduhemba babona yuko naho yabika gutayo mahera dushobora kwipea un voyage à Zanzibar. Basha go genda murondere Zanzibar, c'est pas Basha, this is not Maldives, this is not Seychelles, it's just there in Tanzania. I don't know what people think.
na visa bisaba tugenda Na ku visa passport passport isanzwe. Anyway, je sais pas ce que... Regarde, j'ai l'impression que je suis en train de parler. Parle, s'il te plaît. Ni bo vuga tutavuga nanje. Oh my god, I always have the feeling that je suis en train de monopoliser la parole. Parce que ma Djambodje, quand je parle, j'arrête pas de parler. Anyway, so I always feel like les Burundais, quand ils regardent quelque chose, bakakibona, bakanumenga nta explication bagifitiye. They have to find an explanation. Baca bagenda gucrea. Franchement, il y a des gens mpora mvuga ndabagira ati hariho abantu bamwe iyo bagenda kuba nk'abantu bagira ibintu by'amafilme bakinventa des histoires, tu vois, bafise carrière, bogira carrière cyane Hollywood. Ndavyumva, je sais pas pourquoi batigeze bagira ibintu byo, parce que barinventa, bashaka kwinventa du début à la fin, bakaguha histoire nshasha ikimbiza hajya ari je muriko muravuga cyane Mumbwire mubandanye. c'était moi. And then the thing that was crazy, nous coulons dans leur tête. Oh, je pense, moi j'avais un copain déjà, Yeah. il était pas là. Obviously, ni abano mu Burundi. Genre, je pense tous on avait des copains presque, sauf toi qui es tout le temps célibataire. Mugabo, ivyo bira. No, nuko uyu mukobwa arabesha cyane. I think she always has maybe someone who she's talking to. Tu peux pas être célibataire du 1er janvier au 31 décembre. Donc urumva umugenzi wanje na ntiyemeye ndamugira. Mais at least you have to be at least talking to someone like. Mais tu peux pas être là nta no kubwira bonjour. Chérie, umve ndakubwira ukimwe homo drag. OK? Homo drag. C'est juste que Sidi décida. L'avion, mais homo drag. En 3 ans. Écoute chérie, je Ça suis fait belle, il fait belle, jeune, umve none mukubite ndabivuze ngo singo ntibazaga ndiko ndabesha kandi ivyo rimwiza sheri mugabanza umvize ne mu myaka oya tugire parenthèse gato mu myaka 3 warabuze umuntu numwe wemeye ubwo mvuga mugabunyira arenga 3 quand on est revenu de Zanzibar c'était 3 ans 4 ans c'était 4 ans qui au bout de 4 ans non quand on est revenu de Zanzibar c'était 3 ans c'était en juillet. Non, disons oui. En 4 ans, warabuze umuntu numwe akorespondant ma standard ya. Mona, arrête, tu me fatigues. Umve nzoja muri couple ndi ready. I'm not ready for that. Mukobwa baramubabaje bashamaze muzejeje ngira ndagusabire basi. By the way, arafise akadetecteur kama red flag. Ibyo wigira byose uje kumudraga aragukasa arabibona. So if you think you are a good man, tu es une bonne personne. Avec quoi l'angouriche? Parce que tu vas finir seul, c'est pas normal. Bon, tu ne veux pas choisir. If you think you're really a good man, like, tentez votre chance. Mais si tu penses que t'es bien, parce que si t'es pas bien man, tu vas te prendre un auto de malade. But anyway, so, to get parenthèses. Each again, we had boyfriends, for example, and those men knew where we were actually, and kwiyumvira yuko tudashobora kwipeya basi a girls trip twamaze au moins c'était 5 mois dutegura les hôtels on les a payés peut-être en février l'hôtel en février ou en mars, ça veut dire déjà urarondera iyo uzi gushaka ufata voyage ukaba uzi ko urayiplanifia ni ibintu bisanzwe deja kurondera ahantu atari muri bayita haute saison, je sais pas kugira ma prix n'abaraduga iti kushatse naho urayigura kare genda murabe na mahera make kandi like nivyo tunanira vraiment twebwe. Anyway, but dufate basi at least mu ma explication yose bari kwiyumvira dufate qu'on n'est pas capable de se payer ça. Pourquoi ils peuvent pas se dire mama kumva abagabo obviously ateza ko harimo abagabo ko ils peuvent pas se dire ati turasa abagabo abashehi batungize mu vacances babahaye mahera at least baragenda kuryoherwa entre filles. Pourquoi dire pourquoi nécessairement le gars doit être là-bas? Pourquoi nécessairement déjà le gars doit être là-bas pour pouvoir consommer à mahera? That's what I've never understood. Non, en fait
Sheri ibintu byose bavuga abantu bimvanta ama histoire niyo ariko bimvanta ama histoire kugira ngo bakugire ngo umwana ngo baguhe image nziza n'abantu bashaka gushafuza that's why barondera ibintu bibi biri pire uravyumva bari umuntu mwiza yavuga ati no mona ni mutipe we yamurungitse muri vacances cyo ibintu uravyumva ico kiraryoshe kiri mignon kiri poli uravyumva muga kubwira umuntu can you imagine ko bavuze ngo Mona na Chloe bantwaye ngo bagiye kunyatira ngo umuntu uzi yaba slay queen navyumva tagimugurisha twereka isoko bagikunyereka isoko Zanzibar can you imagine umuntu yafashe umwanya ari mva ico kinama kivuga arakilansa comme ça mais après tout ko naba mvuga iyo abantu batoka kuvuga nibaza yuko ntuburi intéressant ariko nabonye the fact that you bring my name in a room like nichayemwo, it means it shows your obsession, like stay bothered. But I think je suis toujours t'as juste parce qu'il te voit sur les réseaux, it's crazy. Jewe ndamaze kumva ibintu kuri jewe. So je me rappelle à l'époque même dans la postinda juste à ta photo, je mettais ça avec ma tortue. Et il y a une fille qui a écrit Elsie Greta, je pense elle va mourir. Acarandika ngo Mona Walda ngo Zanzibar ngo kuenjoyinga canke kujya mahera c'était something like ngo yakoreye ngo yakuye mu influenceuse Elsie cyakubwira ikintu nawe ndazi ko ashaka gusotora abantu kuri Twitter parce que ako kanuka ko nagiye kuryoherwa kari gakuye ivyo wagiye guca nagiye guca comme influenceuse c'était justement kugira abantu bagire une discussion dessus un débat mais anyway I think it's life niko umuntu arondera interaction ku ma page surtout quand on est blogueur anyway les gens je me rappelle ce soir-là just no muri shura abantu vraiment kuma réseaux sociaux je ne réponds presque jamais so ndabimenyere kandi ntavyo numvamo kandi iyo ubishuye ubashizaho bashaka mais peut-être qu'il y a ma hormone parce que bizi ko muri cycle z'abakobwa c'est que muri cycle z'abakobwa uraziko ari gihe toi plus sensible que les autres jours. Et là, j'ai lu les commentaires sur son tweet et ça disait, il y a un gars qui disait ngo mahera ngo yaruhiye ngo yakoreye je m'appelle pas le ngo yakore ngo yaruhiye ngo influenceuse ngo canke ngo yagurishijemo. It was something like that, genre kungurisha umubiri. And then in my mind I was like wow, ça m'a fait trop mal parce que peut-être j'étais plus sensible que les autres jours. Mais le fait de dire que je suis pas une influenceuse, je m'en fous. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, même s'ils sont pas à ma place. Ou ça va anyway. Ça veut dire que j'ai dû faire beaucoup de choses et des sacrifices dans ma vie pour être ce que je suis. Et obviously, I have to put a name on that thing. Mugabo, so, depuis toutes ces années, je suis un guignol pour les gens. Pour les gens, je suis au chômage. Genre, donc, okay. I'm so used to that. Oh my God. Nta kindi kintu umukobwa ibujumbura umubona soka muri restaurant umubona umuduga no kugurisha umubiri twarabitahuye ko ari cyo cyonyene mama gitanga amahera. We understood twariyakiriye. Kubimbarira ivyo muga peut-être ukavuga ati mugatonda bari kwarakora hama mwijoro akaja kugurisha umubiri. Nukuri that I'm okay parce que nabamenyereye. Mais carrément la personne a dit cette fille ne travaille même pas. Et je me disais mais en plus hari abantu benshi bakora tutababona bari ku kazi sauf que akazi kanje every time ifisa akazi murakabona. C'est ce qui m'a fait mal. Je poste la fiche, je vais chanter quelque part. Je poste la fiche ndi ahantu muri événement natumiwemo. Je poste les pubs, je fais des contrats. Quand ugasanga ni ya 6 mois ni ya ugasanga murasama contract atichari like my work is on social media. Si umukomisiyoneri arinjiza amahera mugana ntane mubona akazi akora. For example, so umuntu akora mu biro yatikamiye muri ivyo bintu ntavyo. So I was like, so people think I don't work. Nukuri I was hurt. I was like narababaye ndandika ndishura pour une fois. Je ne réponds même pas de maths. Ndishura, les gens me commençaient à me dire à chaque fois ils commençaient à me dire
oh wishuye uvyishe kuri kubishuye ils ne comprennent pas que des fois toi turagira amavyita Yeah. breakdown Yes. ukumva ati mana ngira ndabafake Mais après ndabishuye tout, muguma muri abantu, muguma muri vous êtes des humains, murumva murahosanta ibintu like bakubwira nabi uravyumva ko umerewe nabi. Et des fois mugabo si vyose bimbabaza I know. Urumva ariko birashika ukababara uravyumva nturi gikoko. iyo bambariye akantu gashasha ntari niteze kirambabaza quand on me dit quelque chose de nouveau ça me fait mal hari akantu mu myaka umunani maze nkora entertainment ubu tarumva na rimwe nk'ubu jewe baravuga ati ibintu byose mbwa ntibari bwambare ngo sinkora akora karangunze ko like mama wanje naponje wo kuva ngo sinkora na master barambariye ndayirire I was like what c'était choquant. Ouais. I was very shocking. No mu minsi heze baheruka kunyaduka bayaje papa ah oui à un moment j'ai parlé quand même I was like non mais les gens ils vont chercher ça où Non mais franchement ukuntu rero biyaranja abarundi bagashaka gusigura ibintu byose urimo like moi la fois passée nagiye Sandstone j'étais avec une copine elle est pas sur les réseaux sociaux et moi simbona ingene ushaka kuwiyumvira kuja kuexpose umuntu w'abandi qui n'a rien demandé kuriko mwexposa ku ma réseaux sociaux alors que elle est pas là bavyumva ntayiko arabibona niko elle va même pas réagir bavyumva hanyuma ugaca ugenda kumwexposa ngo ndamushe ku Snapchat ndamushinze so j'étais nanagiye Blue Bay by the way bavyumva so uje ugira publicité gratuite Sandstone ko rayiputse anyway yari yagiye Blue Bay eke naho nyene ndamaze kujayo naho nyene barabivuze same shit misi yose mavuga vya bindi non mais elle a un problème aussi hein. Elle a un problème je no fuma nerekana amaboko y'abakobwa basi Ready. la fois passée yaragiye justement Sandstone moi qui était sa copine je ne savais pas que yagiye ndamubona ah oya wari wambare kuja yumengo mais je sais pas naye mu bintu byinshi j'ai pas demandé et usanga wagiye ukaba wikamera wenyene nagiye kuromarka wagiye guposta après nga 4 jours kwa nvuna bakobwa c'est main character syndrome nagiye kubaza Chloe none kimi yajanye nande ndabaza Shami kimi yajanye nande kwa tatu kutambajije none oya sinakubaza ko navuga ni wari nzushikayo utambwiye peut-être you are hiding something non écoute c'est juste c'est que tout on a chat après 4 jours waje muri Snap kwa cyandika ngo il y a 4 jours c'est tout nakubona bakobwa OK c'est juste que iwo urondera amajambo y'abantu c'est juste que écoute ubunye je nabonye yuko abantu bari intéressé cyane gose mu buzima bwawe batazi yuko biragendane ibiko ivyukagira avyumva ukabaje juste akantu gatoyi kugira bimvande so jewe ni bon barashaka kuza baremvanta soke kandi ntacu mfise ndapuva ngo ni sinchance ufata Snapchat y'umuntu snap y'umuntu turi kumwe ngo juste ngo genda bereke ko najanye n'umuntu ngivyo shaka ni telefone yanje na mamiga yanje just ndavuze pour muje bagenzi bawe nanje mba ndi confuse tunda kwera ko wowe urashobora kumbaza ni boy soke ravyo iratsifata n'indagugisha ravyo so I'm like je fais ce que je veux si je vais poster umuntu turi kumwe ndamupostinga mbwa ntabishaka sindamupostinga ravyo so les gens ont dit ngo siga mfite mu diaspora ngo mushasha ngo ni ngo bere kujana go Blue Bay I'm like wow aba diaspora ye munyevanta mu kamera ukuboko aba diaspora rero bemvanta abantu rero sinzire ko abantu basigaye asoma hera aba diaspora bonyene ni bonyene bafite ngaho mu gihugu cyane sishaka kuvuga nabi nabone sipango barafise nikora baje en vacances ikivuga bari guspendinga mais I don't think they spend like that the whole year. Wanashaka babino ba spending more because they spend the whole year. Ikintu gitwengeje nuko imisi yose bavuga ivyo bamavuga misungo ariko n'aba diaspora ngo n'abantu n'abagabo n'ibiki. Sinzi ba diaspora. Je sais pas. Nta musi baravuga ngo basingwa giye n'umuntu afite amahera nga mu Burundi no bavuga mu diaspora I don't know. Kubera bari umuntu batabonye batazi. So gabanya isako baje abantu bagabanya isako vraiment. Ukuri si byiza barakreya personality y'undi muntu bakamuha ibindi bintu bakamushaka kundi bintu kandi atari ivyo kandi wazi ikintu kibabaje tu sais ko iyo umuntu umwe akuvuze ko ikintu uwundi agifata uko nyene uwundi akagifata uko nyene umuntu akagucreera une vie Mona elle fait ça tu leur demandes Mona elle fait ça avec qui mais urazi ico barabivuga ivyo nafashe je nafashe yuko tant que une personne amvuze atanzi ça c'est premièrement quelque chose que nama mvuga igihe umvuze utanzi juste parce que wabonye une petite vidéo akantu
kamara amatiyesi cyangwa amasogonde nashyize kuri nuze hama ugaca uza kwimvanta ubuzima bwawe I don't give a shit vuga ibyo ushaka byose invent ibyo ushaka byose ni bon it's okay je ntacu binkora ntacu bingiye utanzi ikintu kimbabaza umuntu ari poshe yanje agiye akamvuga nkavyumva ngo yamvuze kandi yarakuze yaranzi ukuntu meze sasa pe musha ivyo rero nukurira norira no kuryamanura ntasinziri yabizi shavuye abantu mu muzi nimuzoje kumve shavuye gushika mu gatondo sinsinzira mugabo umuntu atanzi je nibutse par rapport à ico kintu kuravuga cha quand tu es avec quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux et que la personne a chacun kutaja kuma réseau obviously parce que le jour où la personne a choisi de ne pas poster des photos sur les réseaux, de ne pas avoir un compte Instagram ou Snapchat, c'est que la personne ne voulait pas aussi se retrouver sur les comptes Snapchat des autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous avez avec Blue Bay avec une personne, nous sommes postés. So, Jay, je suis fiancée maintenant. La fiancée de l'année. Muzogira. Murangiriki. Ouais, mon gars, c'est de valoucha avec ça. Arrête de faire genre. Anyway. Le jour où j'ai posté que, déjà, on m'a demandé en mariage le 14 février. Et j'en avais posté à quoi, le 26 ou le 25 février. C'est-à-dire, il y avait, moi, il y a mon Nichale, entre. Je te jure que Nichale, ou moi, il y a aussi, non, les 3 premiers jours ou les 2 premiers jours, Dikulikira, est-ce que je suis prêt à ce que les gens me disent? Ce que les gens vont dire sur ça. Après ça, mafu, I'm in love, I want to post, I'm getting married, I don't give a shit. Après, mais je dis, ok, mon fiancé, est-ce que lui, il est prêt à entendre la vie des gens sur nous? And obviously, pour quelqu'un qui n'a jamais, obviously, he was not ready. Mais le gars, peut-être que na madame Mugina chérie Joe ni bazukutigeze ubona amprere ustare bwajauge. Tu n'as jamais pensé quelle ampleur bizogira. Le gars il m'a dit baby, if you're happy, I did that in front of people. I will marry you one day. Sindo kumaria inyuma y'inzu, les gens vont voir. So post anyway. Et lui, je dis, ok, mais pour te préserver, je vais couper tes photos. Genre, ndagukure comme ça. N'umusi nakwerekanye nzokwerekana nuko barazi ko exista et tout. Là, personne ne savait qu'il existait. So, je poste. Et en postant la première chose que les gens ne se sont pas dit, Mona a caché son visage pour le préserver. La première chose qu'ils se sont dit, Mona a caché parce qu'elle est en train de cacher quelque chose about that man. Comme Gawandi, non, le truc n'a pas de sens. Il est déjà marié. Il va venir me demander en mariage comment? Un peu de logique quand même. So, ils se sont dit, il y a un truc qui louche, donc on doit savoir. Et même, on doit savoir parce qu'il y a un truc qui louche. On doit savoir parce qu'on est curieux. Et c'est normal. So, ils sont allés chercher, ils ont trouvé. Ils ont trouvé. Mais en trouvant, parce qu'ils se sont déjà, ils commencent à chercher ce qui ne va pas sur le corps de la personne. Oui. Parce qu'ils se disent justement que je cache quelque chose. Mais moi, je ne cachais rien. La personne, je vais tout le temps à l'aréna avec lui. Je vais partout ensemble avec lui. Je voyage avec lui. Abagenzi banje bose turajana n'uyu kuri bonane twari kumwe avec le gars kuri arena et tout. Je suis en public avec lui, on se touche, on turayambirana, turafatana amaboko ni bisanzwe. So à quel moment je serais en train de le cacher? So il commence à se dire, vu qu'elle cachait, il y a un truc qui va pas. Il commence à se dire arakuze. First of all, moi zimya kayiyo. Pour votre information, nashobora kumbyara. Combien kasumvya nashobora kumbyara. So muna tambyara anyway. Nakuze cyane, c'est pas un vieux. Nimba ari imvi bariko bararaba sinzi ko batazi ko imvi ziza ku bantu just like. Hanyuma ico nyene nagira mvuge, même si on mbyara akaba afise 20 ans de plus que moi. Disons qu'il a 20 ans de plus que moi. Je ne suis pas mineure. Mes parents le connaissent.
umuvyeyi wanje yamvye nimba atabwoba mfitiye mwe mufitiye ubwoba bwiki. Je ne comprends pas déjà de 1 et de 2 et de 3 ngo carrément ils sont allés carrément chercher loin. Il y a un truc qui va pas dans cette relation parce qu'elle a caché. I was like, mais vous êtes bête. J'ai caché parce que justement vous faites ça quand vous voyez. Mucha mubuza amahoro abantu. Et je ndamenyere kubuzwa amahoro muga we ndavyamenyere. Et c'est pas parce qu'il a choisi d'être avec moi et de m'aimer que il voulait vivre, il vit à stresser yo kuduza amatension y'abantu mwandika ivyo mwandika. So obviously je ne cachais rien parce que et après ce qui s'est passé c'est que j'ai continué à montrer ukuboko gusa et tout amubonye. Ngoro kumunyegeza kitwa mubonye. Vous n'avez même pas compris jusqu'à maintenant, il n'est pas sur les réseaux, il veut pas. Donc, c'est pas parce que wabonye son visage good ou amubonye, mais c'est pas pour ça que maintenant ko amubonye umutora ngume ndamukwereka visage yewe gumuterura utwara kuri Facebook gume avyuka miso se isanga kuri Facebook alors katavyamenyereye. Ce serait méchant en fait. So the thing is that ils ont inventé des choses. J'ai entendu que j'étais enceinte. Félicitations Baj. Je t'en prie. Apparemment c'est il y a 2 mois. Il y a 3 mois. Il y a 3 mois. Mais là on s'il y a 1 mois, ça veut dire baramparuriye neza, ça veut dire que s'il y a 1 mois actually kuva ijya wose wa 14 février nzovyara muri octobre. Ndibaza yuko je nta kintu nakimwe cy'umubebe nzogura muzobizana mwese muri baby shower. Twaravyumvikanye n'abantu uri mushaka kumimbanyi gutyo mutaneye ko ni nkungurira ibintu vy'umwana. So, j'ai entendu que c'est ça. J'ai entendu que c'est parce qu'il est vieux. J'ai entendu que ndamukunda ko amahera. I'm like, amahera mumuzi ko naye. Qui connaît son compte en banque? Et on a entendu aussi que uri umugore w'umunani. Muki? Umugore agira umunani. Umunani? Yeah. C'est ça, je connais pas quand même. J'ai lu ça quelque part. Il a 8 femmes. Okay. Anyway. So, the thing, it was that. Hein? Dans ma tête, je me disais, mais attends. Je suis enceinte, donc c'est pour ça que peut-être... parce que no one would want to marry Mokenzi. Like I'm so bad, mais what is she bad in? They can't tell you. Ikintu yakoze kiri shameful. San nigikiugira ntarongogwe. Non, elle chante, elle se déhanche sur la télé, ok. Bah Beyoncé, elle se déhanche sur la télé, ça fait des années qu'elle est mariée. Ouais. Bah c'est pas que elle ndabazi benshi bari ça fait des années qu'ils sont mariés. Faut muvuga atahubwo ntazokubaka zo divorce mais dire que personne ne voudrait d'elle, t'es malade. Mais toi abantu bose ku isi urabazi ugira umenye ni uko batonshaka anyway. Yakwa bazi ngene umwana mwiza ufite personality yambe itesa uravyumva. So ntiboze baraza kuvuga umugurufa ngo ntibokudumanda mariage. Imagine ngo afise amahera bashanari cyane ndavuga donc umuntu wese afise ashobora kuba nsumvye imyaka nkanzumvye imyaka 10. Nashobora gukundwa obviously first of all, c'est ce que vous venez juste de dire, et de 2 ateza ko afise amahera basha umuntu amuzi amahera mufise afise naya na kumva no babaze kintu. C'est pas non, je dis pas il est pauvre. Non, il est pas pauvre. Moi aussi je suis pas pauvre, elle aussi elle est pas pauvre. Travaille, on vit tous décemment. Mais nariyumviriye kugira ubona umuntu la tête et directement te dit qu'il a l'argent. Chena tangu ngiveza ngira hari ama building afise ntazi batambariye atoba yarambariye abantu bamuziko ngira hari ama business afise je nazi peut-être ngira hari ama G-Wagon rero atembera ngambwira baracanga afise yaba hari ari shubishije ayo mahera no ngiye kurondera kudiginga nayahe none kubera ko ni ya image bamaze kuguha bako atayafise meshatse kuvuga nti amahera yotuma umukobwa aja kurongorwa n'umuntu kubera amahera urazi ngena ayo mahera bangana ni kubera image baguhaye donc biguma bigenda hahandi nyene fait. Oh, image akunda mahera yetu. Yes. Après je me demande dans ma tête, à chaque fois je me dis, abantu bose baraza abantu batwakundanye. Vous pouvez aller demander à tout. Je suis en train de rien prouver. Demandez à tous les gars avec qui j'ai été. Si moi je demande de l'argent. Si bafisa mahera mishchane. No, not at all. But the thing is, why do they have kurondera? She's getting married. We have to find why someone wants her. It's because she's pregnant. Okay, she's getting married. Why him? It's because he has money. Yes. Okay, why is she, you know, when they don't understand, they have to find a reason. Ikintu kinwenza abantu n'abahypocrite vyatari bavyumva baraje ngaho bakavuga ngo umuntu yakunze amahera patati bini okay that's not ni bon tureka tuvyemere tusipoze ko ari ivyo muri baje bayivuga ni bande banka amahera nihagire hadi umukobwa ati no munsi je sinshaka umunga afisa amahera no kwanza afisa amahera atagukunda birabishe oya nihagire
fata agukunda afite amahera une femme qui va oser dire jewe shaka umutipa yi broke. Non, je veux vivre dans la misère. Personne ne veut vivre dans la misère. Ninde qui a envie de vivre dans la misère? Personne. Nta numwe. Murege bose babivuga byo bandika derrière ama téléphone yabo n'ibindi biki. Mais après je pense pas que c'est les femmes qui disent ça. Il y a même des femmes. Chérie, il y a même des femmes. Ushaka kumbwira ko ama commentaire yose wabonye nta commentaire z'abagore wabonye. Mais kanini n'abagabo n'amakomplexe none mana niba ndamukundiye amahera abakobwa bajuna abakobwa niba ndamukundiye amahera genda uyarondere nawe uze kundraga kumva ari byo nkunda n'abakobwa bariho bavuga ce genre de choses avyumva ça c'est un complexe de ne jamais avoir été avec un gars qui a de l'argent. Tu es complexé parce que un gars qui a de l'argent ne t'a jamais vu, peut-être voulu pour savoir peut-être combien l'argent est doux. Anyway, j'ai ibintu vy'ubusakusa kubaza aravuga ngo abana bari mwiki ngo twagiye Zanzibar. Okay, sawa. Muri bajya urazi bangahe bashaka kuja Zanzibar pangu gendayo. Oya kandi bababazwa nuko umwana yarabitsa amahera kuva muri jambi. Bagende rero barondera abagabo badutwaye nabo batware. Kandi ntanzigo basura ku. Ego babarondere bajya badutwaye babarondere hamwe nabo batware. Hanyuma amahoro agaruke mu bantu. Hanyuma, by the way, je vais faire spécial dédicace à mon fiancé vu que toi vous dites Habibi, I love you and I miss you. Granda Miranda go téléphone. Bisous. Ngirenwenga. Habibi, turamurusha umugore wawe. Iziri nkumbu. Oh my God, nibaze ko tugira duhagarike ngagi ikiganiro. Man, you guys need to chill. Je pense pas que umuntu yiyumvira amahera afise akazi afise ama business n'ibintu bimuragishinga binini afise ingorane afise bambe umwanya wo guhatinga on people on social medias. We are there to entertain you, kuba divertissa, tubereke peut-être ahantu hashasha gusohokera, tubereke ama produits mukoresha pour ci ça. C'est pour ça que les gens nous paient pour que des fois on vous montre ces histoires. Hanyuma just enjoy the process. Biraryoshe kuraba. Ureke guhating, ureke kubiraba avec un œil jaloux. Quand tu me vois bien habillée, ne dis pas akarere gasigaye gafise umugabo agahamara yo kwambara. As if kwambara ngaha birazimvye cyane gose. Man, I work, it's not that deep. Ufumumbarira ati naguze Mercedes là notahura ko peut-être kandi chérie si kuba influenceur gusa canka influenceuse ku bantu bose kwa abantu bose reka abantu bakuzi bashaka. Justement sur les réseaux sociaux, il y a pas que les influenceurs en fait. C'est tout le monde et quand vous regardez, arrêtez de regarder avec un œil, il y a jalousie avec le mauvais œil. Regardez agurabo ukavuga ati yo muna ako gasa gushoka guriye wagirishije makiyaje no umunsi waronse uduhera nimba atadufise uje kubigirisha hanyuma naho nimba uyafise amahera mugamba afise amahera ntibahetinga most of the time ahubwo niba bandi nyene bakwandikira bagikuye direct she goes, you know. Anyway eban kuko muhora mudutuka reka natwe tubatuke afise amahera n'abadasa amahera no tuzigire tubayeho dutuka. Oya umvinda ubwinukiye ico mwomenya coco like iyo muri kumuraraba abantu mubareke babeho ubuzima bwabo bashaka kuga nimba njewe ngiye no musi muri restaurant nkabashaka gufata ifoto y'ino cafe ndiko ndanwa nije nayirishe j'ai droit de poster ça si j'ai envie de faire. J'ai droit yo kuyerekana ku réseaux sociaux nimba ari WhatsApp, Snapchat, Instagram, j'ai le droit parce que c'est nije nabirishe naho rero undi muntu yabirishe nkora ivyo shaka na telefone yanje. Kandi iyo muntu yabirishe yabiriye wewe bija mu daiwa justement nimba umuntu utamukunda uvuga ati cette personne ne m'inspire pas, tu vois. Arrête kureka kumusuiva, c'est tout. Reka kumusuiva kandi utagiye kumurondera ntazuza gusanga kana utwo abantu bose utwo tuvuga general ko just mu influencers nakatoya yavyo ariko ndi umuntu like ndabaho out loud ravyumva. We live out loud ravyumva ndabishaka nimba nkeneye kuja kuruhuka somewhere. Arrête kwiyumvira directement ko abagabo c'est pas comme non même si nabo bagutwayishe naho bari umusheri wawe agukunda yagushatse gusohokana shatse kubwira nti ubibonye basohokanye umuntu reka kubigira bibi yohererwa nawe uzoshikirwa kandi ukamuvuga nabi ntibazocoreka kumutwara kandi azoguma biposta kandi zo duposta miss yose kandi vraiment singiye kubiheba
kandi si twebwe gusa two tuvuga every time ugiye kuri Snapchat cyangwa kuri ukabona umuntu yashizeko ikintu naho iyo bari umukuzine wawe nabure man si papa si kumuvuze nabwiye kumararaza ko uyo muntu azonama edayere iyo mubwiye abantu ibintu bibi kuri twebwe abantu badukunda ça veut dire pas le copain seulement ou le mari aussi la copine ukaza ukavuga ikintu cyo iruhande yo menya ko aza kukimbwira bro arrêtez de faire genre non tous les amis sont pas mauvais mumenye ko tubazi rero kandi yuko ahubwo rero cyo tubishirira ko nico kubera jewe no kuri isi je yarandwishije ubu je nkubera ko franchement nabonye ko abantu bakunda kwinventer ubuzima bwabo that's why je umve utari ku marezo okay wewe je vais te poster parce que tu fais la même chose Chloé je vais la poster elle fait la même chose mais il y a des copines que j'ai franchement la vie on va dans le préserva kandi somehow je le fais exprès utaberekana na unaberekana bemvante mugende kwemeza kwiswe ndabahe occupation just ndabaha topic muze muravuga frema ndabahe occupation muzoze marongide muvuga ntimurambigwe avyumva si j'ai pas envie de poster une personne je vais pas poster juste pour vous prouver que ntari mu bintu bibi kandi urumva ikibabaje ni kubera twe hari n'abantu twanka guposta kora tuvuga ati twe abantu batwimvira nabi turazitse fact so uyu muntu bamushira kwaza ku masosiye na jewe tu sais que et la personne même si elle-même elle sait qui je suis que je suis pas une mauvaise personne tu sais que elle n'a pas besoin de ça tu sais que mon ami il y a une amie à moi bamubwiye ngo mbenda kwaza ngo kimwe abagenzi acambwira ouais turacha abagenzi kwera ngo muracumvikana vya kwera like qu'est-ce que j'ai changé quoi en fait niki cyahindutse ati mwe murasara genre mwe murasara kim yahindutse gute atuko ndamuzi il y a 10 ans tuzinanye plus de 10 ans uravyumva ko ndamuzi nigeze acari wa wundi relationship yacu yaca yayindi nta kintu nakimwe so ivyo mukurahe muce mwaza yuko umuntu maybe ageze asiga kiri ibintu nibi uko cahinduka directement. Oui, ma copine aussi, Darlene, on est toujours amis, on se parle tous les jours. Mais, genre, elle est partie beaucoup de Gitega et comme Namouana Monsieur, c'est obviously, même quand elle était ici, c'est pas contre on a Monsieur. Elle posting sur les réseaux sociaux. La posting, la following, la posting. No Chris n'a pas la posting. Gusarero, juste kubera nyene elle est loin, personne ne sait qu'elle est loin peut-être, ou même les gens qui savent. Donc elle est loin, obviously, tuza kujana mu restaurant, tuza kujana kujya brushette kuri Medina, nizo kujana. Bagacha babona peut-être ndikumwe nawe na Chloé, obviously ndiko ndaposta. Ça veut dire j'ai changé les amis. J'ai pas changé les amis. J'ai pas changé les amis. Hari uri ngana utari nga. Hari wo tusubugenze à distance, ruto tusubugenze à distance. And they are like no bakamubaza bakuba kuja kumubaza. Rero hajya mona wora cyago ntibona ko yakurutishije bari. They are like urazi twahuriye na mona, urazi twacanye mwa. Mais les gens muri pathétique, des fois les gens sont pathétiques bariko barabaza n'ibintu umuntu yumva yo batwenga. Ewe baravuga ibintu vraiment ukumva mengo je nayivuze ryari ari gihe wumva ibintu bavuga ukumva ati n'abantu bumva ko ari stupid yiwe kwavuga ibirofa nk'ibiyinye ntibumva ko no ntibumva ko ibintu bitagenda neza mu byo haravuga. Anyway, c'est pas bien, mind your business. Mbura ivyo mukora niba muri TV muri TV mushaka kujya mu ryame je nka jewe franchement nka jewe ntari ku kazi ndakunda kuruhuka ni vyiza buruhuke biratuma utaja mu bintu udakeneye ukaza ko ya bagire mu sport mu yagone gym murondere yoga kugira ngo bibokipe mu mutwe muri frustration igabanuke mwinja mu buzima bw'abantu hanyuma tubibutse kandi yuko uko mucafuza ku muntu uko ariko kose Imana ntireka kumwezagira mukamana si papa wanyu wenyene ni papa wanje ntagukunda gusumba jewe hanyuma si umugenzi wawe ubwira umubwire ngo pinisa mona ngo kubera je numva umengaranye nerva mu mutwe ya postinze tacho bihindura mana I will still be blessed kandi nawe uzoheza giko mugabo ikiryoshe nuko je ndakwifuriza ikibi ko most of the time je sinakuzi mugabo niyo ndakuzi je n'ai pas la haine dans mon cœur donc man chill, God will still bless me. Ureke kwiruhishiriza ubusa ahubwo ndyoheregwe nanje ndakuryoheregwe tubane neza hama upeye amafacture yawe nanje mpeye iwanje nibaza atawugaburira ubundi ko atawufise ijambo kuvye wande hanyuma merci beaucoup de nous avoir suivis parce que on a fait le tour non? Oui, je crois. Oui. Follow, subscribe. I've got subscribe to YouTube, obviously. Subscribe, like, and comment. And
mu sharinge muvuge namwe ivyo mwiyumvira kuri iyi sujet hama mutubabarire gatonya urabona ko lumière yagiye iragenda ni itara rikura tumurika rya batterie kiraba décharger so mugabo I hope you had a great time hanyuma j'espère que ça va aider bamwe yego que ça va aussi les soulager biyakire hanyuma tuzosubira muri episode yindi ya Chit Chat with Mokenzi. Bye. Kazwa TV. We want the words. The solution of all trees.